mwere kujo cha Kidum ni muririmbyi arengera miliyoni 5 cyane kuko anarinze ari kumwe n'umara boda band yakuye Nairobi urumva ko bigoye ihe cyari gitizwa kuhaba twari kugira ibiciro byo murirenze akavuga ati jewe big 4 years n'izina ryanje na popularité yanje na notoriété yanje munsi miliyoni 15 ntuzondondere canke 20 tukaba mhuko ntuzeye hariya madiba da classic abo ati jewe niba ari miliyoni 10 zitayibonetse sinza rero utikweka abanyamahanga baba bahabwa menshi sabanyamahanga nico bita brand urumva ni brand brand rero nico gikomeye akarorero Bana Boy sumunyana na Nigeria yego arabwira ati ugomba kuntumira mbega nzozana jet privé yiwanje urumva ntumva mu giciro bice bijamwo mbega ko nzozana abantu batandatu indwi 8 urabashira byose nuku akagura ibintu byose bipanze kugihiyano cha saa yini misi yose muri radondera gakuru EAC LIVE SHOW kidacerego niryo sango y'igiteramo sabukuru ntegizo cerego isaha 4 bizoba bitanguye niyo mpamvu na programme twayisohoye mbere kiracana cyangwa kubungagurukana bumenyi twarayisohoye saa 4 ibintu bya expo ibintu bya bijanye na nyamachoma ibintu bijanye na piscine bizoba biri fonctionnel ama panel azotangura 13h n'ibindi ibyo kurya abantu bose bafate rendez-vous ko zo gufungura kuri World Beach haba ibintu bitori nziza umwanya n'uwo mwanya ni saa 4 z'igitondo gushika saa 4 z'ijoro hamba vuyivyo rero ni tekno 23 z'ukwezi kwa 12 le 23 décembre alhamdulillah mwiriwe namwaramutse bari namwe saherereye mu nkondere nongere ndabahe ikaze ndanabaha mwiriwe namwaramutse ndabagumbiriye cyane mwebwe mwese abakunzi bacu abakunzi bino mbonesha kure abakunzi b'ibiganiro bitandukanye kumbure nizere yuko mwaba mudukurikirana muri benshi namwe mutaradukurikirana nizere yuko mugiye kugira sabone canke mukarondera akamu TV kugira ngo bigende neza bino biganiro byacu bibandanye bibakurikirana bimeze neza cyane ijwi nkuko muryumva ntihimbaza Ange Delicia sabone utayibagira mukunzi mwiza j'aime commentaire kugira ngo bigende neza cyane partage nayo nyene irakene kugira ngo kumbure namamvuga yuko ibintu bifasha aho bitagufashije ari kubihawe ujya mugenzi wawe birashobora kugufasha imbere kamera ndi kumwe n'umutumire ari inzobe ararengeje ararenze arakaka reka ndamuikaze bidondora nawe mwirino mwaratse kaze cyane amahoro cyane hama nitwala nova irambona ndumenyesha makuru ndi umuryosha birori MC ndumutegura biteramo event planner ibindi biki ndi marketiste nagira marketing des produits de services pour des entreprises ego hanyuma ndirabura cyane nkaca nibutsa yaje gyungane gya wa mugabo yitwa niba ntihenze le contrat d'amour sindavyibuka neza muga hari muri littérature yavuze ati je suis noir et je me glorifie du sang noir qui coule dans mes veines donc rero je suis fier de l'africanité. Je suis fier d'être noir, Munyafrika, Umurundi. Byose ni bon. Ego. Mugabo amaraso ari rouge. Uri inzobe amaraso ni rouge, uri umuzungu amaraso ni rouge, uwirabura amaraso ni rouge. OK, mugabo unowe mu nkinga nawe acavuga ati je suis noir. Kugira yerekane neza ko aryoherewe kuba noir. Et je me glorifie du sang noir. Oui, tu as du sang noir qui coule dans mes veines. On voit que naho dufise du sang rouge, mugabo iyo tuza kugira amaraso ari noir na honyene. Niho bacha bumva ati oh OK, il y a une différence. Mais sinon, le teint de la peau c'est insignifiant. Merci. Kandi nka yirabura ngo niryosha amata.
inka yirabura iryosha amata abahinga abo ngaho mu two duce tworora barabizi igisigaye gusa kuzorabwira abantu bakagerageza bakaraba uraryosha amata nuko ntakamwa gusa hagiye bashatse kuvuga uraryosha amata ngo urirabura ukaburyosha amata ivyo bintu mugabo sindabitahura neza nkaho nabantu baca bafatira ko bakajanisha ko bafate ku nka yirabura iryosha amata hageze rero ku muntu yirabura umumama ari karonsa byoca bivuga umwana cyangwa umwana yamwonse mbega uburyo umwana arumva nibaza ko amabere ashobora kuba yose afise akanovera kamwe mugabo ku mupapa yirabura rero kuryosha amata ngira ngo ntivyo hava byumvikana ko asanga utanakamwa yego ni nova rero nkuko bivuze arirabura nkuko mubibona je naravuze ko ari inzo mugabo urana ko avyiyankiye ngo ntacuya umuntu yirabura ngo ntacuya ngo nk'uwinzobe ça c'est l'africanité iyo Africa Rasta Africa Rasta idwe wabonye dread abantu ba Madrid bita muzuzu ni muzuzu ubuse no bose nagusobetse se ntago abaye muremure gose aho mperereye canke abantu mu kibano uko bafata abantu bafisa Madrid bafata nka umenga sinzi ndero iki bafata nk'abantu barabanye urakoze kwico kibazo nabaza kucumva n'imbere ko giheza je nashizemo Madrid rocks kugira mbomore ibyo byiyumviro bishaje bitari byo abantu biha jewe nashizemo dreadlocks mejeje kaminuza y'u Burundi mugani nibuka ko ico gihe twadufise umunyeshuri ga muri histoire yarafise dread yari mu métis umva hanyuma jewe rero ndazishiramwo kubera ko nari bazi kumva ko abantu bifafata abantu bafite Madrid ni abanywa umogi ni abadelinquant ntacyo bamaze ntacyo bishoboje bikindi biki mugabo nabate okay reka rero umuntu akure ku ruhome ibyo byigije biri mu bantu tubikuremo je nacinsha ko dread ndazitangura buke kubwe nasomye na memoire yanje mu Université y'u Burundi fise dreadlocks abantu bamba ngo yaye bizogorana bikini biki bajya professeur mu kaminuza y'u Burundi est-ce ni amadred à défendre ni jewe défendre ha défendre wewe reka tuzora no musi défendre nibuka ko muri faculté de lettres et sciences humaines département ya littérature africaine haraje abantu ujya niwe hava défendre yambaye kujya nambaye style y'ikinyafrika nambaye amabaza je me rappelle hanyu ujya niwe défendre nora bigenda gute ndakora jury yarimwe abantu ba Denis Ukuri maître wa kuvuga directeur wanje memoire yitwa Isayini Mahagaritse nabandi bari muri jury ndabikubita bien baramino amanota yanje okay ndaronka bijanye na défense nakoze mugabo namigeze nuvuka barandiye n'umutima kugeza igihe mbaza ni mu directeur wa memoire ndabati none je nkorambara ngo yambara none nibya kurenda ku défendre muzobeshira Madrid ni nkaca kirundi ciwacu dahinga tuvuga tuti ngo wanabi abeshera ibirago ego uturungu dutatu wanabi abeshera ibirago biranyerera rero ni kugira nereke abantu yuko jewe hongeze sindi uwo modèle nkabibaza ubu natanguje akazi ubu mfise entreprise none ufise n'amabanga menshi uje ego amabanga njejwe kuba ndo makuru iryo nibanga rya mbere hari n'abandi bamenyesha igisata cy'abamenyesha makuru ndongoye abamenyesha makuru b'imico n'akaranga les journalistes culturels abo bose babura ati ego ndafise nabo abone ko barongora nka association mugabo hari nabo ndongoye nka maison nka CEO kandi biragena neza imyaka ibayitanu turiko turakora duhembwa dufungura twideplasa twigisha abana kuko arafise imiryango muri abo ba journaliste ndongoye na cyane abo novuga dusangiye akazi muri Kaze de production cyane se EAC live show ni projet EAC live show yo gushikira no guherekeza aba entrepreneurs tukabafasha muri marketing na communication publicité des services n'ama produits yabo ivyo rero byaciye byerekana ko ibyo biha abantu byigije biha atari byo hambavu y'ivyo imbere yaho
twari dufise ubundi munyeshamakuru akomeye yarase dreadlocks Alois de Gonzague niyo yita yarabaye mbere na directeur wa radio Isanganiro igihe kitari gito y'imyaka myinshi kitari gito hambavu y'ivyo turafise n'abandi rero ubu niwe yari imbere yanje mugabo hari n'abandi bose Madrid no hari n'abandi bari muri monde ya journalisme ambo hanyuma hari n'abandi bagiye kuza mu nyuma nka Roland Rugero arongoye imbere n'ibindi bikorwa bitandukanye arangura bikomeye arafise dreadlocks n'abandi mbere wabaye umurindi munini abantu baciye bagira nka style hari n'abandi baciye baza ari benshi baja muno muryango w'abasama dreadlocks hambavu y'ivyo mbere no kubakenyezi isigaye mengo ni style nziza iryoshe aho mbona mengo hariho benshi babikunda nawe nyene mbona mengo ufise ubusage noneho n'abantu bihenda kuko ubu n'ubusage ubusage ari n'umushatsi wiwawe byumve neza ubusage ni jambo y'ikirundi none ryavutse ryari cyo wibaza kera bisigura ko ubusage ari mu migenzo y'abarundi ntare ushatsi cyambara ntama yarafise ubusage abana ba mwambutsa bangira icenge n'ubufoto zihora zitrending bari bafise ubusage kandi wari umugenzo yari novuga nti yari imodeli niko novuga wari umudeli niko tubabivuga wari umudeli ugezweho ubu rero ibintu biragenda bikagaruka icyo gihe dreadlocks arashobora kuba yaravuyeho abantu ntibabakiyashira ko ari benshi mu nyuma barashobora kubijako nimwe mu by'impuzu hari usinimwangiye amafuta zari pantaro irekura hariya ngo ni bane jungo chino ni akiriye ibyo byose byarabaye mugabo ibyo by'impuzu biragenda bikagaruka kandi ubu ziraharaba agacupa ngo style ngo style gacupa skin byaragiye biragenda biragaruka ugiye kwambara impuzu hari impuzu twambara twita tremblant cyangwa viscose wasanga ari igishati kiyoroshe Jenny ukabyaraharawe cyane aho nibuka niga nko muri 7e 8e ndaza 95 ubu twarazamba mu nyuma ziracika ubu zirashoza ziragaruka ubu hari hane mastire ubu harawe ibi by'amango ngama bayita gute ngo griffe polo Gucci Adidas Nike n'ibiki cyane nibuka ko na Dajo yavuze ati munzani udupira dutatu sans griffe bisigura ko rero umwe wese ni ibintu bigenda bikagarura rero ku muntu wese yohora yibaza ko umuntu afise dreadlocks akamubona mu bunwaro mogi ubutandero kutagira icyo yimariye amenye yuko yihenda cyane kuko nimba hongeze ubu n'umuryango wanje abana banje gutyo bakamenya ko ma responsabilité d'un père yuko yiga yivuza yambara afungura byose kabikora ni style umuntu yahisemwo wati jewe ndabigize uko ubu bisika byoroshe dushaka tujya mu mabiro yose ama audience turayaronka meme no kwa president none uheruka mugenzi wacu Roland Rugero ntiyakiriye president mu kiganiro ntiyabimuhoye nyana wabye ngo mbere Madrid yawe yakoresha kurangara ati kunuko tinyamara aya mahero koresha yo havavamwo inkwavu ibyo byose rero ni abantu nibamenye ko baze baratahura bave mu byijiji baje mu mucyo ushake kumenya iki navyo abindi sho kubona umuntu aguciye ko ngo yambaye nk'akajipo kagufi ngo mu maraya byakweli byanditse he hari ibindi byijije abantu bafise babonye umuntu w'umudamu yambaye chevière nkuni ndangira sibyo na gatoya ni ibintu byinshi rero twogenda twegeranya tugatwereka abantu yuko hari abantu bafatira mu kivunga bakanifata ukutariko gira amahoro anyway karaga krende kugira ngo kumbure nk'abari ko baradukurikirana bashaka kwibaza yuko amadrede afitanye isano n'umuntu aba yafise kugira ngo kumbure tugerageze dukure mu mitwe y'abantu ibintu bamwe bibaza yuko ku muntu afise amadrede ushobora kwibaza ko bamwe batandukanye bashobora ko bari abansiyoye bashobora ko abantu bitandero byose nkuko babivuze ivyo bintu tugerageze tuvyikuremwo kumbure kugira ngo bigende neza cyane uno musi rero tukumwe mutumire Alenova irambona kumbure nk'abari ko baradukurikirana no musi abashaka ko ryo rya mbere bakonye byose bavuga ati jewe no muntu kumbure mpora ndamumva ku iradi kanaka ariko sindamenya neza vyimbitse ni umuntu meze gute ni umuntu muki ego icyo kibazo ndacishura muga ntabwo kongeraho kano kantu kuvyerekeye twatwo bya Madrid mvuge kandi yuko ibya Madrid ni style nkuko hari agacube
agacumi karabayeho karagenda karagaruka za punk nga tente au Congo Gabon haraza Tupac abantu kwihora inkorongorera uruhara ivyo navyo bya kera abantu baravyimosheje mugabo mu gihe kera nabo byashe kwimosha abantu bavuye ku rupfu bahejeje ikigandaro niyo cavuga ati ni bamwe ande mugabo yarabaye style de vie umuntu akumva kaberewe kandi n'uwo abantu barabega amba kaberewe yaharaguye umutwe wose rero ivyo tubireke hama Alenova ninde Alenova n'umuhungu wa Karusho nta karusho wakuzuye kuzuye wa mpebuza wa mananiza wa kazana ngejeje ngaho ngejeje ngaho ibindi aho ni hugeze oya si ngeje ndasha kubananya no gushika inyuma hanyuma naje nyene Alenova nise wa kuzuye kaze Marin d'Orient kuzuye muco Curie d'Axel abana babiri hanyuma navuze ko niziye iby'imico n'amayagwa nyamanya ya Afrika langue littérature africaine muri kaminuza y'u Burundi hama kuva muri 2008 neza na neza mu mpeza 2007 niho ninje mu ngakumenyesha makuru nje kuri radio culture nakoze ibiganiro byinshi mu Kirundi mu Gifaransa mu Giswahili hari n'ibyo mbere nakoze ikiganiro cyitwa Jiburudishe nakongeza rimwe twaracishamwo n'akaringala twaracishamwo rimwe ko twaronka n'abantu batwakura bari za Kongo ngaho Uvira Sange Kalamabenge bakatuvugisha n'igifurera canke amashi umuntu utavyuma mugo barageza kumba bike hanyuma naciye mu gisata ca animation naciye mu gisata ca production naciye mu gisata ca rédaction hama ndacana mu gisata ca by'ama reportage ukuja ku rubuga gukora ama reportage mu byo butandukanye hanyuma yego ubu nsavye indaro mu Cibitoke kuko yisi ni mujyo cumbi ko yisi wese uriko nk'icumbi hasi wacu mu Cibitoke zone Cibitoke hati ya gatatu zone Cibitoke kombine Ntahangwa igisagara ca Bujumbura navukiye ku mutumba wa Kagurutsi ku gacimbiri gifunzo umutumba wa Kagurutsi zone Rubona commune Mugina intara ya Cibitoke hama rero mu gisagara twacisanzemno hama turakimenyera hama ubishoboye ntihaba ubishaka nkuko Daboje yabivutse watubwiye yuko uri se w'abana babiri meze gute nyina wabo sinigeze ngiga amahirwe yo gukomera cyane mu rukundo bibaho hanyuma narosa abana ndabakunda turakundana barankunda ibisigaye umubyeyi mama wabo ari kwiwe mugabo n'amahoro menshi turahura tugasangira agacupa tugasangira agafana akanyama karaya cyangwa agaceri ego nti kuko nta muriro uri kwaka hagati yacu novuga ngo tuvugana kuko abana ni bon mese nsawa nuko ukarahemukiwe mu rukundo ganopfa guhemukirwa apana rimwe cyangwa kabiri kenshi gushika uvuga ati je nova ndahagaritse ku buryo rero no kurongora tubikure mu mitwe yacu ko nova tazorongora cyane eka tubihe umwanya oya maramazinda bariko baradukurikira tubihe umwanya TV ubabwira ati kumbure urabona ko Jessica nawe nyene yaraye abikuyemo induru ariko aragerageza kubikuramo induru tumenye ati by the way genda nakwita papi si wenyene iyo papi byavuye n'abantu byavuye mu basilameur nije natanguje ikiganiro cyambere cya promotion ya Islam hari mu 2011 Islam ikisangi kivuka yari kivuka mbere yavuze 2009 hanyuma turabana duherekezanya gutyo mu nyuma ndabona ko bikenewe ko bakeneye cadre yo bafasha kumenyekana hama ndakreya ikiganiro cyambere ndi kumwe n'umugenzi wanje yitwa Mike Pele cyo yari umassistant wanje kwiyo projet dukreya ikiganiro cyitwa Islam kinu khanim rero abo basilameur kubera respect icyubahiro bama bavuga ati nukuri umva ikiganiro cyaba dimanche na mardi bavuga ati kimaze gutangura hatangwa kuboneka rero agaciro ku muslimer biratangwa gukundwa mbere turagira naho je ubganje ntanguza no nisekeza yo gushinga ama club ya Islam
mu mashuri amwe ibyo byarabaye kuri se Étoile de Montagne d'Igenda hariho club ya Slam byarabaye mu Bukeye kuri ishuri aho ry'abakobwa hanahandi yatanguye mu Cibitoki kuri se Cibitoki hanahandi Ibururi lycée Bururi yari yatanguye timidement kumuga ho hariho n'iyindi centre de jeunes y'Ibururi hariho mu Beninois yitwa Thibaut Adotonu gutyo yari yashigikira mu byo bikorwa hanyuma abantu bose banyita rero abaslaveur muri rusange habitwa ba Prosper habitwa ba Junior habitwa ba Alain Tanguy kwa kundi habitwa ba Ninette habitwa ba ni benshi ba s'appelle comment elle s'appelle Ntirampeba habitwa ba Elodie Diaz n'abana ntakivuka kuko ni myaka ni myinshi mba 2011 12 13 14 15 16 c'est 12 ans après niyo banyishe papi riheraho umunyuma we twagiye guhura wagiye kumenya nitwa papi banyita papi bon papi ni grand-père hana abandi banyita grand-père nk'uwitwa Prosper ntazi kumuhamagara indi zina Prosper avuga ati grand-père ça va hana abandi baslamere banyita grand-père n'abandi banyita papi rero mu nyuma nashigikiye nafise icyumviro cyuko Islam izotera imbere kandi byarashitse kuko twari hamwe haravutse yandi maslam menshi amagroupe menshi za Notre Dame ziravuka Saint-Esprit n'ahandi gutyo niba nibutse neza malise menshi atandukanye ko hari atanga kuba ama competition imahiganwa ya bagasindira bushimwe hanyuma rero haragiye vuga tuti none ko zibaye nyinshi nta kuntu hoba confederation byose zitwarirwe hamwe n'icari icyumviro canje ndabitanguza amanama menshi ndibuka hari village market hari hacitwa agence Buragani yari hariho nakabare kitwa ngo agence Buragani niho twahora tugenda tukakota narakora mu mufuko nk'isopa 20000 kugira abahatiza amasaha abiri nkaca abasamere bakaza bakagira Islam muga kwiye turonke public naca ngerageza kurondera abasani bari bageze muri ico gihe aba artiste bari bageze muri ico gihe yari Satbi yari Mukombozi yari Khalijo na Emerson na cyane abo nibo twashoboye gukorana mu bikorwa bimwe bashoboye kwitaba bantu baca bumvise ko Mukombozi azoba hari twabivuze mu gikane mu radio twaronka public iza kukumva ibyo Islam twari mu buryo bw'ipromoting hama mu nyuma rero atangura birakundwa CCF cishama gatege mu nyuma birakunda cyane ubu na centre jeune haravuka club centre jeune Kamenge hacavuka indi club bashamu gatege kaba kanini no mu mashuri aravuka Islam kiba Islam ubu rero cyampimbaye nuko mengo tugomba gushika kuri 3e edition mengo ya festival Islam vuga voilà Islam vuga Islam gutyo aho biboneka neza yuko ubu rero abasilamu bagezweho basigaye batumirwa mu bikorwa bikomakomeye na Elodie Diane muheruka muri ya nama kokoma y'umutambukanye mukuru w'igihugu yabera kuri Zion Beach yaragize Islam abantu barakoma amashi barashima ubu basigaye batumwa ko ma evenement bagashiramo element Islam kandi bakabahawe aganoti wumva ico gihe babigira ku buntu bitwe twisopa bahawe kana n'ubu twe muri evenement yiwacu le 23 décembre kuri Zion Beach harimo element ya Islam nabazogira Islam abazoza bazokumva kandi Islam bisigura ko rero papi ryavuye aho grand-père ryavuye aha nibyo ko ndasigura wow kumbure muko muramenya Nova wari we vyimbitse tukuzi cyane nk'umumenyesha makuru yego tukuzi ku radio nderagakura turakuzi nk'umumenyesha makuru kuva kera cyane gose kumbure ubu uye muri bimusanzwe urongoye harimo n'amabango kugira ngo urongore abamenyesha makuru utwara abamenyesha makuru kumbure nka Nova iryo bango yaritanguye ryari bimeze gute turaza cyane ku buzima bwiwe cyane vyamujemo gute yavyisanzemo gute ubu ndego mbarizwa muri kigano cha EAC live show kuri radio nderagakura imyaka 5 yarumanye mugabo bundi bwo jewe maison mère yanje ni radio culture imico kama niho ntandeze niho natanguriye nahamaze imyaka 10 imbere yuko ndabandanya ni nko kubo wigenga no guca ntanguza no mugambi wa EAC live show biciye muri KZ production so KZ production cyangwa KZ production icyongereza cyangwa ifaransa byose ntagira bihinduka rero uti ndabyisanzemo gute kurongora abamenyesha makuru habaye amatora
ni icyiyumviro cyavutse kuva kare ndibuka kuva muri 2010 kubera hari ukuntu dusanga abamenyesha makuru bakorera basabwa no kumenyesha makuru uretse mbere n'ubu haje ibimenyesha makuru byinshi bikora ku muhinga gukorana bumenyi mbere hari imbere yacu ku ibihe byacu hakira ama radio gusa hakaba na radio televiziyo y'igihugu hagaca haba mbere mu nyuma gato na radio televiziyo Renaissance ibindi bisigaye bya n'ama radio gusa hariho n'ibimenyesha makuru byandika za journal iwacu za net press n'ayandi ma renouveau n'ubumwe ibyo navyo bya leta navyo nyene byari bihari aya ma yandi bimenyesha makuru bitaraza bikora ku buhinga ngurukanabumenyi mu by'ukuri kuva n'icyo gihe abamenyesha makuru bakorera n'icyo gisata cy'imico n'akaranga na cyane cyane nko mu muziki yego abarongozi bacu batubonamwo kumengo nyene n'ibintu nyene bitagira agaciro ni guta umwanya mubavuga ngo urumva ngo ndafise ikiganiro ngo yongo hari ikiganiro je mfise ndafise ikiganiro saa 8 muri usibye by'abasani nico gifute ngo shiraho muraba mucisha mu iki hagije nk'ikintu kigomba kuriha amafaranga na bakabona ko mu by'ukuri akenewe nibyo twese bose bakeneye amahera batanga guhahaza ikiganiro cy'umuziki uraba ko takiganiro cy'umuziki ngo bimwe bango banova ngo nabandi do Hasani ngo baguma bahurira ngo shire ko ngaho bo hari mugabo we wateguye hari naho office umutumire icyo gihe hakajya mu mutumire avuye mu Kanyosha hani ngiye baza kubigira yamaze gutangwa gufata urugendo ari karatse gashubwira n'ama telefone rimwe yari ya bose hakora ama fixe nawo basani mezo telefone agesanga nzari zihari ugaca aza ashika ngo ngurenga igano cyasibye gutyo rero sibyo gusa habaye nk'ibiteramo naho radio cyangwa cyo kimenyesha cyo arafatanyije ni nabatewe ico giteramo mu nteguro ico giteramo bakavuga tuzakeneye umunyesha makuru azuza gukurikirana inkuru mwarayitanga badufashe kwimenyekanisha ifo dirakenewe kaza adukurikirana inkuru avuga n'ingene byagenze kenshi nakisha aziki bitera bihera bitete hanyuma bavuga ego nzongera gukora kiranga giteramo none mugabo nzotaha gute muzoza kuntora yango nyene ngo bajya basitani banyu ngo bazomenyere muzomenyere wideburuye urumva kandi mu gihe mu muga kumenyesha makuru ugitangura mbe ndarivugire n'abandi bose bagimenye hari ibyungane utanga mu kumenyesha makuru bakubwira le meilleur journaliste est un journaliste vivant umujournaliste mwiza ni umujournaliste akibaho ahema turafise abajournaliste benshi babayeho mugabo twamaze no kwibagira tuvuga ngo yari mwiza mugabo wowe uri meilleur kubera ugihema nico gituma rero umutekano w'umumenyesha makuru umutekano w'ibikoresho byo kumenyesha makuru niba ari kamera niba ari appareil photo niba ari enregistreur niba ari carnet naho yari n'ikaramu ibyo byose bitegeza kubabona ko mu by'ukuri bibumbatiwe rero ugaca usanga ngo ngaraza kuvayo si ibyo gusa ugaca usanga mbere uretse n'ibyo n'abategura ibiteramo rimwe mbere ibyo biracaharawe no gushana ubu bararyoherwa mugakundana mu gihe igiteramo kitaraba mugabo inyuma y'igiteramo kimaze kujya munsi y'igiteramo ukanabaza ngo mbega ngo none tuja gushira gute mu giteramo ngo twatubakeneye gusa ngo shino umasha kuriha itike ngo nukuri none mwari muzine kubera bafashe kumenyekanisha ubu ni mukeneye kumenya ko nzovuga ingene ibintu byagenze nivyo rero nivyo bituma byinshi byatumye iryo shira hamwe ry'abanyesha ku mico n'akaranga rivuka umugambi watangiye kuva kera turiko na ba excellence mubona tukirumwe nabo yitwa ba Kakaraja twagize inama tukuna ba Kobi ba Boazi twakoze inama tukuna ba Innocent Valente twakoze inama turiko n'abantu benshi mbere bamwe ba Miskeata batakiri mu gihugu batakiri bamwe batakiri mu mwuga kumenyesha makuru turakura amanama yo kuranga twaje kuva muri 2000 inama ya mbere je nitavye yabaye muri 2013 ku mumanda kuri Avenue de la Victoire niho twagiriye iyo nama
mugabo mu nyuma ntibyabandanyije biranga association rero yagiye kuvuka neza na neza jewe navuze nti kuva muri 2017 na gatandatu navuze nti oya ubu rero ase reka rero ibi yanda ivuke ndakora n'abandi bagenzanje bandre Hakizimana abitwa ba Mede bari ari muri Soyaria ubu abitwa ba Arnaud ba Armani Sabwe abitwa ba Arsene abitwa n'abandi benshi turi kumwe turaja hamwe ba Landry Mugisha n'abandi turaja hamwe ubu rero nukuri reka irishira hamwe rivuke hari abataboneka mu manama mugabo baboneka baterera ivyumviro nk'abyo haba n'aba membre d'honneur hanyuma turakora turegeranya hama 2017 itegeko rigenga amashira hamwe cyarahinduka inyuma y'ibyabaye muri 2015 tujye twarubatse byose mu 2013 tubateza kubisambura kugira ngo bijane n'itegeko rishasha rigenga amashira hamwe adaheranira inyungu za politike haranira mu busanzwe inyungu rusangi hanyuma 2020 itariki ndwi z'ukwezi kwa 11 niho twakoze inama ya mbere yashize ko yavuye yatanguje no Assemblée Générale inama rukokoma yahuje abamenyesha makuru bose bo bari bahari n'abatari mu gihugu baratoye baca baratora inzego zirongora iryo shira hamwe Alambo na Alain Nova aratorwa kuba president uwitwa Claude Mvuye kure akora kuri radio Umuco FM Ngozi aratorwa kubicegera Raphael Nyandwi akora kuri BTV ico gihe ego nico gihe akora kuri BTV araba umunyamabanga mukuru hama Nzisabira Thierry akora kuri Radio Colombe acaba umuhanuzi hanyuma Dushimimana Eric canke spokesman acatorwa nk'umunyabigega hanyuma abandi baratorwa mu yindi migambi hari gisata kijejwe imigambi des projets n'ibiki kucareto mu nyuma rero mugabo covid ntiyabyoroheje hari ibintu byagiye bihungabana hama hari bikorwa bimwe twasho gukora abanywanyi kongeza abanywanyi no kubandanya dukora ishoboka byose kugira ngo tube hamwe hari no kwigishanya hariho no kugarukiranirako mu gihe byiza na bihe bibi hari bamwe muri twebwe bamaze gupfungwa icyo gihe ko ishyira hamwe cyangwa abamwishyira hamwe baca bagerageza bakaraba icyo bokora si umwe si babiri si batatu turagerageza kuvuga ati naka nabe mu buroko kuko akazi kiwe ni kari mu gasho kari kuri mikro kari kuri kamera hambavu y'ibyo turamahana nzindi manza rero turema social abagira imanza z'ubugeni abo ewana tuba twabibonye turakuzanira n'iburi nk'umuceri uzojya nk'imyaka 2 twaguterereye aho ndarengeje aho ntago umuceri w'imyaka 2 ni myinshi gose ni myinshi yego bon turumva cyane rero yuko usanzwe urongoye abamenyesha makuru ariko mpiriwe mpishije ko turi kumwe n'usanzwe warongoye bon ngerageje kumva umu youtuber cyangwa youtubers ndumva cyane ko batandukanye n'umu journaliste ariko ni mu gihe dusanga yuko nova kenshi nk'aba youtuber batemegwa cyane swati mu kibano ugasanga uno munsi ndakeneye kuja gukorera ikiganiro aha kanaka kuja gufata nk'amasanamu y'ahantu kandi nkaba ndiko ndayamamaza ariko ugasanga sindiko ndemerwa cyane ivyo bintu kuri Alain Nova arisho bimubwiye umu youtuber arashaka kumenyesha makuru abishatse ego kuko bitandukanye kuki umumenyesha makuru arafise amategeko y'umwuga agenderako asaba kubahiriza mugo mu youtuber oya mu youtuber wewe nta kintu kimwe kimufata umva ni YouTube amenya na YouTube niyo mpamvu nakubwiye ko arabapfunzwe unakoze nikosa uri mu youtuber ubazwa n'igipolisi imbere n'amatohoza aba uri muri page kandi naho ntushaka kuza kwente uri muri page ndamaze gusanga yo nka babiri bahagiye muri page mugabe Imana ishime ko ico gihe twace dukora turasaba yuko byova muri page bikaca bizigaruka iwacu bigakunda mugabe umenyesha makuru akoze ikosa bihera kuri kijya kinyamakuru asaba korerako abo bakorana nubatangura kuraba iryo kosa ngene ringana bishobotse ugatanga bagaharunura iyo bigeze nawe yuko ikosa rinini byageze hanze hariho ibigo bya
ubu ntibigihagaze neza nka kera mugabo hari ikigo IBG cyakigerageza kuraba ingene gitunganya ibintu kikagoroza hari icyo bita OPEB Observatoire de la Presse Burundaise ico gihe cyari kirongo mu gihe kinini cyatwabona Innocent Muhozi naco cyarafasha hanyuma hejuru rero agaca haja sense n'imbere no yuko kishika hari gihe yaca muri OPEB cyangwa gaca muri IBG bakabona rero gutanga niba ari impanuro cyangwa niba ari gihano kigatangwa mugabo kenshi na kenshi mu bihano vya sense nta gasho karimo nta munyororo urimwo nta namande arimwo gusa acaba ibihano by'umwuga kiretse nyene ari ikosa rikomeye ku buryo na sense ivuga ati warengeje reka rero kosa wakoze nk'igihe hari abanyesha bakutuzi bigeze kubazwa baranafungwa baranabazwa banarenguka kenshi kuri parke kuco gicaka bagirizwa ni icyaha na sense yacivuga ati nanje ni hejuru yanje uvuze ko wagirijwe ko ugomba guhungabanya umutekano w'igihugu ico gihe ntibaramumenyesha makuru gusa ubacavuga ati umutekano w'igihugu ni tunga rusange aho yaho parke ni iciza parke kikubaza procureur akakubaza wagiriwe n'icyaha ugahanwa kuko hambavu yabyo turafise ubwigenge n'uburenganzira mugabo tujya hejuru y'amategeko cyo gituma rero ucu usanga rero umu YouTuber yemeye kujyana n'amategeko arashaka kumenyesha makuru mbone nk'akarorero harimo nigeze kwa akarorero mbere byanamuteye nibaze kuvyanamuteye n'ishaka ryo kuva mu YouTuber akamumenyesha makuru uzira koze yaharantegeze kubakora agakora ikiganiro citwa ngo cakira nukuvuga yafataye imazi cyo bahuye naco cyose agaca guha mikro nibuka ko twaramusanze muri association mbere no twanabivuge muri groupe twase groupe tuhana namwe impanuro n'inyigisho mbere no kukosorana ndavuga ati mbega urazi ko ushobora kuba nko kuri Gare du Nord iyo kamera imezuko wewe ko muri cakira urindira umuntu wese arengana hakarengana cortège présidentiel hama ujye musirikara kabona kamera ikitumbera kuri cortège none azi kugema akavuga yarurekuye agaca yishiramwo yuko ijya kamera yoba ari umuntu agomba guhunganya ugabanya umutekano na cyane gaciye mu byo kuko ubufise kamera n'umuntu byakaragira kuko kandi nta ruhusha byaba bifitiwe nta ruhusha byaba bifitiye buri mibarabara na kamera ico gihe urazi ko n'ubuzima bwawe ushaka kuburiska ico gihe yavuze ati kumbe byari nuko ahandi birabaho hari byo bita ama prank habirabaho mugabo ubikoze uko unukuraba nibiho bikoreramo mbega nibihe bihe n'umwanya wuhe n'iryari ndabikorana nande hama mu nyuma yaho yaciye asokora mbere mucyo kimenyesha makuru yarimo acatanguza icyo yiwe ubu mbere cyanditswe no mu sense ubu ozi irakoze n'umumenyesha makuru si umu YouTuber bisigura nk'ubu yokora ikosa wewe ntazuza kubazwa muri parke acabazwa muri sense kuko Silent Vibe TV iri yanditswe hariya iri mu bimenyesha makuru bakurikirana nk'uko ayandi maradiyo yandi yanditswe bakurikirana gutyo rero umumenyesha makuru nuko abafise amategeko yamarasoma kandi ni universel nukuvuga na amategeko hamwe ku isi yose ntuzovuga ngo urazanye ibitangaza ngo igihangane urazanye bya bindi bimwe ni byiza nkabyo bita imivumburo kuvumbura umuntu atari yiteguye mwuga kumenyesha makuru biraryoshe sometimes byita nuko bana aba-YouTuber babyita ko biryoshe uravumbuye umuntu mugabo umwuga utwigisha yuko l'information inkuru itanga après consentement wowe warumaze izwi zitatu zirenga bwati ndashaka iganiro tuzokorana ikiganiro uno munsi birakunze mugabo uciye nk'uwari ucuza ugasanga nibere nko kuri World Beach bavuga ngo ndakuvumbuye ngo tamusangane no rero ngaha ngo bivumbura agati urakomeye wewe burya ubundi dufise kimita sanzwe ivyo rero niho rero mvuze nti ushatse wowe umumenyesha makuru cyangwa mu muri YouTuber mugabo wumva ko umaze kuva mu YouTuber kanya umumenyesha makuru
hariho rero ibindi bintu bimwe bimwe utabucemerewe gukora kuko nk'ubu urumenyesha makuru ntiwavumbura oya ntibyemewe ego tuzi cyane rero kuri entertainment kuko turumva cyane ko ari uhagazemo cyane gose nimwe dusanga kenshi abaririmbyi kubera iki cyane baterana amajambo pa raporo yo gukora bakumva yuko boterana amajambo aho gukora cyane kugira ngo binjize guterana amajambo biri kubiri burya handi hari abantu baterana amajambo bivanye n'ibyo bateguye nk'ubu nkavuga nti okay tugire beef mugabo beef tuzoyibyaze akanoti nk'ubu n'urwango tugiye dushe nk'urwango ewana wabuze abaririmbyi tuvuga urwango hagati ya Dramati na Bface oya the second simvuga Dramati na D1 tugatubikoni wabanangana na generation imwe umva tuvuge tuti urwango hagati ya D1 na Dramati wowe uko wasohoye indirimbo ukivuga ati wapi wasohoye uburobe gutyo ibyo birabaho ibyo ukanywa mu nyuma mugaca mutegura rero face à face Dramati na D1 mu Giterana haza imvura y'abantu umusenyi wo kwitanganyika hakaba rero n'izindi mvugo canke ibwini uraho nyene ntaguciriyemo turumva yuko hari usanga babiteguye n'ibindi usanga ari burofu hari rero usanga hari umuntu ari kare exagera par exemple nka Nerinat ejo bundi yavuze ku bya Miserika umunsi Miserika ya filia have zagenze kuko nuko ashinja Satwi bene umugore wiwe siko tugasanga ivyo bintu ni ibintu bikomeretse urumva yuko ari hahandi usanga ari ku umuntu yapfuye en plus aho nyene ukiri ngaho sinza kuvuga ko byinshi mugabo gusa mu migenzo y'ikirundi ubunwa burahanwa kandi hari iwacu twavukiye canke n'abandi bako barahavukira hari byo bita bari jambo bita mu kirundi ciwacu kwandagaza umuntu nibuka ko ari umumenyesha ko yigeze gufungwa yagirizwa ko ico gihe cyagirije bari bamushize ko yabamwagiriza yuko yakubaguye abakenyezi icyaha cyo kubagura abakenyezi bagihanisha ikikwagiriye wakubaguye bagihanisha imyaka 15 kuduga yagasho n'amande mugabo rero mu gihe nibuka ko icyo gihe icyo cyaha dasabye yuko bagihindura ko naka atakubaguye abakenyezi mu mvugo akoresheje YouTube ahubwo yabandagaje kubandagaza rero bifise ingene byitwa icyo cyo nasanga dose banditse ngo harcèlement sexuel nico gihanishwa nayo myaka 15 mugabo ndagati oya ahubwo si harcèlement sexuel ahubwo ni imputation dédommageable no kuvuga nico nikiri muri code pénal ugiye kuraba naco siniho kigingi yariyo gihanishwa amande ya 20,000 à 50,000 canke igufungwa 7 à 2 semaines à 15 jours bisigura ko nacisaba bari bafite dosete ni munane niba mu byukuri nta hari selema yakoze kabisa ahubwo hoba harabaye iyi imputation de dommageable kwandagaza navyo rero bihanishwa uko ni navyo bintu hariya kusentezi kumugina hariya ruguru bakoresha niyo mu kibano twe twakuriyemo niho wacubumva ngo naka yamukuye impuzu ngo yamwambuye agashambara kwambura agashambara umuntu ni kumuvuga uko atari Ange Delice naho buri maraya ndangira ntarivuga ngo ati we maraya nta cyemezo na kimwe ndabifitiye muga naho byo bari byo muga je nta cyemezo na kimwe ndabifitiye kubyemeza ko uri maraya ndangira we kavuga ati ukavuga uti nukuri wandenganyije ukanyitwarira nta cyemezo na kimwe mfise baca bati mwambike agahuzu hariya ku mutumba kuri sena yo kumugina baca barabati murabo nguriye gitenge umwambika gahuzu
ibihumbi 30 50 bikagenda uko bisigura ko rero navuze ko amajambo menshi ndabivuga ko hari imico ni imico n'amayago y'Afrika indimi imico n'amayago ya Kenya-Afrika ndazi cyari cyo umuntu yabuze umuryango wabuze ndazi cyari cyo urupfu ni ibintu bibabaje kuba bishifugira ko amajambo ya nayandi kumbure bamwe bafise imwe bavyiyumvira n'uburenganzira bwabo kumbure nuko kuntu rezo sosio yahaye ikibanza abantu bose uvugira ko ibyo byose ugomba kujya ufotora ugiye mu kwiherera mu kazu ka sogomwe hari abaca bafotora ugiye kuryama hari abafotora byose ugasanga muri rezo sosio mugabo yibuke neza ko rezo sosio ntita inyuma y'imyaka n'imyaka twaramaze kumera imishatsi 4-3 hariho amafoto aje kugarukira ukamaramara mboneyeho muri kuvunira urugohe n'abajya abantu tumaze imisi tubona rimwe hari ama video y'urukoza soni ibitera soni naho ari byemerewe abubatse ugasanga ari kararengana uko cyangwa amafoto ndababwire iyo foto utanga kuri WhatsApp kuri Facebook umenye ko seriveri z'aba bahinga babizanye hariya mu za Amerika ntumba ziburayi nyuma y'imyaka nka 30 basha kuyikwereka uri sekuru wanaka uzoca bisigura gute cyangwa uri inakuru wanaka uzoca bisigura gute bisigura ko rero tumenye ibyo tuvuga naho tubivugira nike tubivugira nabo tubivugana bisigura bo barenza bahagarikiriza iyo urengeje byose ni bibi iyo urengeje byose ni bibi nabwira abantu yuko nta hantu hamwe handitse muri Bibiliya ko kunywa akayoga ari bibi mugabo iyo urengeje urugero kadandahigwa kudandahigwa rero si kunzoga gusa je ni pasteur bishop ni bishop ukadandahigwa bishop alendo biba bitanguye kononekara ni uco tangwa kugira ngo wanga wowe wose utuka aho rero nakaborigwa no usambanye ni bugitwa ubusambanyi yo yabaye ingeso wadandahiwe ninja nyinshi uziriye ukarenza urugero ego nakaboregwe kandi jewe nk'umumbanye utuntu hako wohura n'uborewe injya uwo muhura n'uwaborewe inzoga ego kuko uborewe inzoga hari garonka ninge najyama gacaro nkitiro mugabo injya arabona na position kuryama uricurika ukagira uko rero ikintu cyose kibaze kurenga kikaba kirenze ni kibi abafaransa bati tout excès est mauvais turumva turaza kuri byinshi cyane twoganira byerekeye entertainment kuko turumva yuko hakiri ibintu byinshi cyane byo gukiza kumbure nkaho usanzwe uri muri entertainment hari ibintu byinshi cyane byo mugabo ko cyakibazo wari wambagije umvuga uti nanavuze uruhande rumwe gje nabaye mwigisha sinibagira ntabwo mwigisha ntiyibagira lesson ikigura cyumva namaze kugira ko hari ababitegura bisho kuba byateguwe kuzo byaze umwimbo nabandi rero bari mwibyo byo gupfa guhuruduka batazi ibyo bapfa hari n'uwa numvise avuga ngo bapfa ngo twapfuye reka sinanjye no subira oya vuga ngo bapfa abakobwa ngo bapfa amasigise bapfa ibiki amasigise naya kanya gato bazabikubaza ninda tazi Alain uva muri 2010 11 12 13 kandi ukagira succès kuri radio radio bon ubu kandi amasuccès ava kuki aba ari ibintu baba bagukundira cyangwa bagukundira umva basima kuri wewe nubwo amasuccès nikavako ni chavako mugabo hari byo bihera ugasanga ukubisige nk'ubu wacu ukavuga ati Alain Nova ugasanga generation y'ubu nta nuwo tubutse kuko ubu isi igeze kuri visuel igeze kuri Facebook mfata live cyangwa ugafata YouTube niyo mpamvu amasuccès kubera isi igeze acagira abantu baboneka cyane uko navyo nyine bikavana n'ingene babikora mugabo natwe tugumana cahier de charge yacu carnet d'adresse yacu babantu batwemeye bakatwizera bakadukunda ico gihe ni Alain Nova okay uje kuvuga project gute kuno niyo mpamvu ni EAC live show igishije imyaka 5 kubera ko hariho credibilité baguha confiance bati ego ni naka okay avuze karunda akavuga neza yavuga igira gafaransa akavuga neza
yagerageza gaswahili gutyo iringara nyenyenye gutyo akotse kumbure turaza kuyigaruka ko nayo nyene iyo EAC kugira ngo bigende neza ni anniversaire y'imyaka 5 turaza kubatumirira cyane uburyo bwagutse kugira ngo kumbure nk'abari ko baradukurikirana nayo nyene baze bitabe ivyo birori kugira ngo bigende neza watubwiye kuri umwe usanzwe utegura cyane cyane ibiteramo by'abaririmbyi turumva yuko ibiteramo by'abaririmbyi atandukanye nkacangirwa ko ndakubaza kugira ngo ibiteramo bitegurwe hafatwa nk'ibiki n'igiki bafatirako bo ibiteramo ntegura sibyo bari byigusa ko ijambo giteramo iwacu bisigura ibintu byinshi ni nko kwishyira hamwe ishyirahamwe isigura ibintu byinshi mu kirundi societe ngo nishira hamwe shaka tuganire cyane nova ku by'abandi ndiko ndatumbera ngaho nyene societe ngo nite ishira hamwe association nishira hamwe company ngo nishira hamwe byose nishira hamwe fond ikigega haryo gutyo rero ni kuvyerekeye ibiteramo ni ibintu ikijambo riri mu byinshi igiteramo gishobora kuba cy'umuziki gishobora kuba cya comedy gishobora kuba cya slam gishobora kuba cya poezi gishobora kuba icy'inanga gishobora kuba icy'indirimbo gishobora kuba igiteramo cya filme ahantu baza kuransa filme ibyo byose bishobora kuba ibiteramo gishobora kuba mbere na anniversaire ajya amasoirée ya anniversaire n'igiteramo ni event muri Mac event yo bisigura kintu kinshi rero aho hose ndisangamo rero uti hakogwa hatega iki kugira ngo umuririmbyi bamutumire umuririmbyi ko yatumira mu giteramo bivana ivyubu bivana ni si ivyubu gusa ahubwo bivana nico ububona mbega ico giteramo kigomba kubera he kizozamwo bande cyubatse gute nk'ubu giteramo cha Israel Mbonyi ntiwocuvuga ngo reka ngo kutaza nk'ikidumu ntitwemera ntuza gusaba Kidum wavutse uhamagara ati basi Apollinaire naze Fabrice Nzayimana naze David Nduwimana naze Big Zoe naze canke Prince Mushindi abo ni baze canke Victoria's team canke MTC gutyo aho nexera awumva ko nta nkwiye gutumbereza neza ibisabwa mugabe nk'igitaramo kandi cyabahaga canke cya Fizo niho cyuzavuga ngo yangu cyo gitari twabonye mu Apollinaire ngo nta kigenda umva hariho secular hakaba na gospel hambavu y'ivyo tugeze mu giteramo nyezera naco umutumba wacu nawo uraraba mbega ngomba gusika ku bantu bangahe bazokwitaba nje wumze kuri ndashaka kuzoba bafise abantu 1000 uvuga mbega muri abo bantu muri abo ninde yomfasha kubera notoriete yiwe na popularité byiwe yomfasha kugira ngo abantu 1000 bazi bamukurikire yuvuga okay ko dukeneye abantu 1000 rero reka nto nikore kuri mutima nk'umukomedian arase public yoze mukurikira mugabo reka ndamuhuze kandi nakigingi ari kwa kinyi baje nabo kwa mutima bakaza canke defense canke gasore abantu hamwe gati mu muziki reka cyabona kandi kana reka nzane we love muzika barahinduye izina we love muzika reka nshiremwo dramatique reka nshiremwo Musamaria Daniel reka nshiremwo Fabelove reka nshiremwo Kingolongoro reka nshiremwo Mona Ward reka nshiremwo Monia Fleur reka nshiremwo Bicobra canke n'abandi ba Estanish gutyo ukabyubaka ukabinyoko hanyuma mugamba vuga cyo none mbega aba nabo amazina abiri gusa abantu babiri gusa ntibotuma babana 1000 ndabaronka oya ahubwo reka babe bane ugaca wongereza muri abandi ni ibintu by'ibiharuro abantu batumigwa kubera ibiharuro unafatiye nuko abozi nyuma yabo babangana gute ego uyo bategura ibi mugaba kandi ngano kwibagira bikanavana kandi budget ihari y'igiteramo ingene ingana budget ingana gute igiteramo iyo bingana gute niba ufise miliyoni 10 ugomba gukoresha urumva ntiwoca ugenda ngo ufate yuko woca uza kurondera abantu bazo gusaba miliyoni 200 kandi ufise inuzeye budget y'imiliyoni 10 nibyo iyo muri ko murategura ibyo biteramo none murunguka canke harabe kunguka ibiteramo
ubundi bwo hari guhomba hari no kunguka byose bivana n'iki ko giteramo ni urudandazwa kurya umuntu aza gushinga boutique mu quartier wanyu hariya mu gatunguru ndahavutse abatari bazi kaba mu gatunguru bimenye hariya mu gatunguru aragutse ntacu okay mu gatunguru ugatuba ati iboutique kandi ayishire ngaha aha ni umengo ni ku masanganzira aha bazongurira n'igiteramo nuko n'urudandazwa hari rwasho kwishanga ugasanga warihenze cyangwa asanga bashizemo ibitari ibidakenewe wowe uragurisha imikate hariya mu gatunguru kumbe mutagira imikate mwikundira ibitumbura biko usanga rero bahomye iyo boutique irahomye mu mwaka mu minsi ya mbere akaca hindura guhindura ibidandazwa n'ibiteramo rero urasho guhomba cyangwa kunguka byose bivana n'iki ni integuro nyene yagenze na cya gicapo wihaye nyene kimeze kuko nk'ubu ijambere cyo umenye yuko ibiteramo uditegere urondera amafaranga yo ku muryango ni gake vyunguka kuko ufashe stage na podium nyene na sonorisation y'imiliyoni nka 10 cyangwa 20 kugira uzoyotore hariya ku muryango ucuraba mbega urihisha amahera angahe nico gituma rimwe ibiteramo byunguka ni ibiteramo yo habyagiye mu kuboko kw'abafatanya bikorwa les sponsors mwakaza nk'umuntu ibanki igakwita miliyoni 5 hakaza assurance gashukuta miliyoni 3 hakaza societe ikora amarangi gashura miliyoni 2 hakaza n'abafata rero n'ingene kibiteramo cyubatse abafata ibindi bintu gutyo rero bivana rero harige byunguka harige bihomba biravana nibihe mbege nacyo cyagenze gute n'ingene giteramo cyagendeye ku mateka nyine cyateguwe ku giteramo cyateguwe gutangwa saa 8 kigatangwa saa 12 kenshi na kenshi kiba cyahombye iyo bigenze neza ikatangwa amasaha neza n'ikirere nikibe kibi kwani hari nibihe by'ibiteramo ubuya gutegura igiteramo kwa 11 cyangwa kwa 10 buri kurikuramwe ubwenge haba hari ubukene buzura inzara haba ubukene buzura inzara niburi mu kwa 12 haba takubona imico haba takuba imico kuko hariho n'imyimbu n'ibyimbuka bimwe byeze abantu bako barashora bakaronka udufaranga yego kubera iki none nova dusanga abanyamahanga cyane musanga rabo muhaka noti cyane kaboneka paporo y'abarundi bacu abino abaririmbyi bacu mugasanga cyane gose muraha akanoti kaboneka abanyamahanga kumbure par exemple sinzi ryari nimbona Jean Pierre Kidum ari we Kidum yavuze yuko ari wamuhamagaye amuha miliyoni 5 ngo aze kuririmba 5 urumva yuko ivyo bintu vraiment nawe uri kuravyumva urumva yuko kumbura shaka kuba yaramugaye kubera iki none dusanga cash abaririmbyi bacu tubagaya cyane mwere kujo cha Kidum ni muririmbyi arengera miliyoni 5 cyane kuko anarinze ari kumwe n'umara boda band yakuye Nairobi urumva ko bigoye ihe cyari gitizwa kuhaba twari kugira ibiciro by'umuririmbyi akavuga ati jewe big 4 years n'izina ryanje na popularité yanje na notoriété yanje munsi miliyoni 15 ntuzondondere canke 20 tukaba mhuko ntuzeye hariya madiba da classic aho ati jewe niba ari miliyoni 10 zitabonetse sinza Muzariya Vanya Ice akavuga ati jewe atari miliyoni 10 canke 9 8 sinza Gomen hari Ngozi akavuga ati jewe atari miliyoni 3 canke 5 sinza Muzika Daddy hari ya mu Ruyigi akavuga ati jewe atari 2 3 5 sinza simboneka hariya Jane hariya mu Kirundo canke abitwa ba Singaman bakavuga ati jewe atari miliyoni 2 cyangwa sinza ivyo nivyo dufashije rero utikweka abanyamahanga baba bahabwa menshi sabanyamahanga nico bita brand urumva ni brand rero nico gikomeye akarorero Bana Boy sumunyana na Nigeria yego arabwira ati ugomba kuntumira mbega nzozana jet privé yiwanje urumva
ntumva mu giciro bice bijamwo mbega ko nzozana abantu batandatu indwi umunani urashira byose nuku akagura ibintu byose bipanze mwemeranije hamukabona nawe muzukura mukeneye ko navuze ko ari urudandazwa ukabona ko bana boy muzi ko gufasha gushika kuko twese dutegura tubona gukunguka kunguka ntawe ukundi guhomba ntawe ukundi uruhomba ukabona ko bana boy muzi kuri ani yarindaza wamuhezo miliyoni 100 mugabo muzi kuri ukabona yuko wewe uza kunguka urashiramo ko navuze ni brand rero rimwe rimwe gikunda kubura ngahi wacu rero ibyo binahere ko by'amafaranga nta brand hari nta brand nta muntu novuga ngo yari brandinze avuga ati jewe rero ndakonga tayi ndavuze ko atari ukuntu nkorako umwe wese ni yago kenshi na kenshi bimwe binacira kugira brand usanga ufise na management n'umugwi munini kandi ahisigeze rero ukora wenyene wiyaga igikirevu cirasheko biragoye gushika kure kuko kugira management naho ni bwa buryo ni naho mbere ncana nagaruka no kuvyerekeye n'ibikorwa by'iwacu umuririmbyi ari ibako niwe yirondera studio niwe azomenya ingene video izokogwa niwe azorone mu director niwe azomenya ingene aho tubazugira amantuzeye aho bazoja gukorera video amasanamu bikini biki byose ni mbere tukiriwe muri audio kuko umuziki kanini hanini ni audio niwe azomenya niraza gushiramo guitar niraza gushiramo piano neza kongerezamo neza kongerezamo kanove wenyene ubwiwe byose ugasanga niwe ngaha mu gihe rero abarindi tukubona bako baratera imbere barafata isi n'abarindi bafise imigwi abantu bajana nabo none tware twakiyedaje twabonye ko imbere haje ikigwi kinini cy'abantu bashikanirwe n'amatara 8 nibo bavuze nibo bagira ama sound engineer nibo basorongoye amajwi y'akarakorerako ibyo byose biba birimo none nadaje kuba yarahawe nk'imiliyoni 60 canke 80 canke 100 bica byumvikana mu gihe rero bari bamutumiye babona yuko mu byukuri umugambi wabo ukunda kubera we ari we bafasha gushikako cyo nibisanzwe abandi bararonse n'abaronse kanoti kabakwiriye kubona ibiyago byabaye barumvikana barakora compromis barumvikana barakora rero numva umuntu ntatere bavanga umurundi arahabwe menshi mu gihe ndayamuhe kandi kumbura atasha kumfasha gushika kuri ryahangiro ryanje rero abakora ibiteramo n'abadandaza kandi rese mu Burundi gusa iyo nidogo vanga abarundi bahabwa make no mu Rwanda genda yaheruka abaririmbyi babo hanze barose menshi no muri Nigeria nabanyere bararira haje abo hanze babaha menshi no muri Tanzania nuko no muri Congo nuko byubatse kandi none ngira ngo ni yamvugo y'ikirundi bavuga ngo kibano kirakengeretse rero nibyaza ko abantu two kwiga gusa ingene two kubaka imigwi idufasha gushika kure kugira ngo turonke ibikenewe n'igihe tubikerereye kumbure nkuko muko murabibona rero yaje yambaye EAC yambaye murabibona agapira kugira ngo ariko baradukurikirana babibone neza nova muko murabibona yuko shirako 5 years anniversary tugira tubatumire urumva yuko ari ibintu bizoba bimeze neza imbere yuko tubatumira kwanza ndakeneye kumenya Nova na World Beach isano riri hagati y'ivyo bintu bibiri niriye Alain Nova irambona mu bundi bwo afise cache ya journalisme indépendant ya journaliste indépendant kuva muri 2017 hambavu y'ivyo rero hari abantu banize babonamwo ubuhinga ubwo buhinga babukeneye baranyikorako ati nyamara uzofasha ibi nibi nta muntu numwe amfata ngo maha ndakwereka ku mwanya wanje ndashobora gukora A B C D E F G H kubandanya rero muri World Beach ndafise amabanga ndahakora mu bikorwa vya marketing na publicité yakira kibanza turafise ingene dukorana turafitaniye amasezerano ibyo dukorana n'ubu rero kuva ikitangura gushika n'ubu ndacizewe muri iryo banga tugira rero duhesho abantu
tugira tubahe show na show kugira ngo nimuze musibe Nova EAC live show biteguwe gute nk'umuntu asanzwe bihagarikiye nk'umuntu ari karabitegura umutwe naha Nova naha umutwe washushe hamwe batoza je ntibambaze bimeze gute rero umutwe washushe wabibonye inzobe yaje kubera ni kunuku mu kumashini ngo ninja mu mabiro y'abubahwa nguma ninja mu mabiro y'abubahwa batwizeye twageze gukorana muri EAC live show numwanya wo kuryoherwa no kwigina iyi 5 years anniversary ni imyaka 5 yarumanye mu kwa 10 tariki 18 z'ukwicumi urumva ko ari menshi hanyuma tuvuga dutanga kino kiringo cyose nico guserebra abantu bariko baraserebra EAC live show rero ifite abanywanyi mu Burundi no hanze na cyane cyane nko mu ntara hoho ni benshi Makamba habitwa ba Joseph ba Jean-Marie mu boutique Makamba habitwa ba mu za Karusi haba za Kirundo haba za Cibitoke za Mwaro hose nta ntara nimwe dufise abantu batwakura kandi tunafise n'abantu badufasha kubandanya dubatanga ayo makuru mutu haje nk'umuntu aza kugira publicité iwacu mutu afise publicité ko twakorera mu sauce mix ni sauce tomate iyo rero bayumvise mu kiganiro nabaca bayigira uwo wingoza cyibwira wo ku gatumbi wabo gutyo bagacangira abana rero abo bose harabazoza akanya kabakundiye bazoze n'abandi rero bakunzi batavuga batana telefona no mu kiganiro bazoza mu myaka ku mwiteka 2023 kwezi kwa 12 azoba kwa gatandatu samedi saturday kuri World Beach kwinjira ni ku buntu nta kuza kurihisha anniversaire ni for free we gusa umufuko wawe ni uzokwinziza ugura gafana ugura kayoga ugura iki mugabo gusa ariko cake twateguye nyene yabanywanyi no mu myaka 5 kwari go cake ngira ni runini gose tuzosangira mugabo mbavu y'ivyo rero hari n'ibindi bitekanijwe hari imikino y'abana ko bizotangura kare isaha 4 hari niyumviriye ku bantu bose yego abantu bose abana bazanye n'abavyeyi noneho kandi azoba ari samedi itangurira Noel samedi bukeye ni dimanche ya Noel lundi naho caba Noel bisigura ko rero abana ivyanga kandi bari mu buruhuko abana bavuye muri internat n'uwanje arimwo abazoba baje kugira tubajane ku kayaga ka Tanganyika kuri World Beach ushaka kudoda jeu pour enfants inkino z'abana bazidode ubashaka kuja muri piscine y'abana iriho azoba ari ku buntu abashaka kuri piscine y'abakuze abana baje muri piscine y'abana abakuze muri piscine y'abakuze azoba ari ku buntu azoba ari porte ouverte ya World Beach azoba ari desere ya EAC live show hambavu y'ivyo hazoba hari inyamacoma inyama ku kabe ikazimbutse gatoyi uretse n'ivyo hari n'ibindi twatekanije kugira ngo abantu hari ama panel ni kwiyago tuzogira bibiri kiba cha business ikindi nyine kiri artistique uretse n'ivyo hariho ama question réponse ibibazo bizobazwa uwica yishura caronka agashimwe aho nyene sur place uretse n'ivyo rero hari n'ibindi twategekanyije hazobamo slam hazobaro acapella umuntu azoba yumva ko agira acapella y'indirimbo y'umuntu kanaka hazoba hariho freestyle ufata impamo ikoro jewe ndabagire freestyle bunyene hazoba hariho live band isanga ivugiriza hajya kuri World Beach mbwa muziki uzoba uriho wa live band no mu DJ azoba hari tuzogerageza kugira ngo ibintu hazoba harimo na expo vente exposition vente na cyane ibintu by'impuzu n'izi t-shirt abazikeneye hazoba hari iziko zitariko 5 years anniversary dizoba abantu bazokwambara ibindi bihe iriko icirenga gusa EAC live show hama tuzogira indi design barakunze izi bariko barazigura ku bwinshi n'izindi bazozigura zitariko 5 years anniversary hazoba na expo vente y'abandi y'ibindi yani ma produit atandukanye ama bijou ama deodorant igutyo yani zindi impuzu zitandukanye zayandi ma shop azoba yazanye hariho n'ibindi bitandukanye
kuko hazoba hari n'igihe mbere abavakansi hazoba ari benshi abavakansi hazoba ari benshi baje kugira iminsi mikuru nk'ubu hariho abo maze kubona 18 bazoza bavuye Canada abo bose rero urumva bakeneye kugura utuntu souvenir abakeneye ama-t-shirt meza yaba ya Visit Burundi yaba ya Murundi kazi yaba iki bose bazoyasangaho kuko hari aba partenaires benshi bari kubasha kuzoboneka muri ico kibanza urana World Beach nini nabo bakeneye kandi kuza ku exposer ibintu byabo muri iyo expo vente babizane hanyuma tugererwe hamwe umwe wese yungukira hari twe twashizeho urubuga rizoba yabaye marché kuva 10h gushika 22h hambavu ibyo rero hazoba hariho n'ama speech rero zizoharonswa ajya ama companies ama societe ashaka kumenyekanisha kuvuga ibyo basanzwe bakora turiteza abantu barenga 500 abo rero kandi n'aba VIP gusa nizera ko bizabemeze neza cyane turabatumiye certificat d'honneur nayo sabwe certificat d'honneur ego ako kantu bagakuye he ama awards iki certificat d'honneur zizotangwa ku ma entreprise cyangwa abantu bashoboye kuba hafi cyane iyi projet ya EAC live show hama award tuzotanga award ntituzivuga igitigirimo tuzotanga award zirenze imwe ntagari imwe gusa tuzotanga award zirenze imwe ku bantu n'imigwi y'abantu tuzobamenyesha izukuba ni surprise hajya nyene hazoba na top 10 East Africa nuvuga tuzofata indirimbo 10 zashushe cyane muri East Africa tuzitoremwo twoza turonka iya mbere iba ya mbere irushe izindi mugabo kandi tuba dufite n'ihiganwa top 5 rizoba hagire kuri World Beach uretse n'ibyo rero ibice bimwe d'icyo giteramo cyangwa d'icyo uwo munsi mukuru bizoba biri live ku radio mu kiganiro kuri radio Nderagakura ibindi ibice bizoba biri live kuri page ya Facebook EAC live show no kuri page ya Facebook ya World Beach birashobora kuba live kuri YouTube ya EAC live show byose birashoboka yego kumbure ngo dusiga inzira amavuta hari nk'uwifuza kuza yambaye nkuko wambaye agapira Paul mu mayoga kura he agapira yoca dusanga kuri biro gushika ubuta cyari kuri biro habisha dukorera Avenue du Boulevard nanje gapendi Boulevard de l'Iprona neza na neza muri Global Business ni inyubakwa isanzwe abazi pharmacie Salama kuri Boulevard baca bahabona mu igorofa hejuru muri etage niho dukorera ni bureau 13B2 13B2 niho dukorera nubu niho njemva no mukanya niho nsubira boca baza amakulera aratandukanye hariho bleu hariho noir hariho na blanc muga blanc batu twabonye mengo ntabantu ntibayihurumbira cyane mengo blanc zoba zaheze mugabo wikeneye acha sa commande kuri 71 44 12 44 71 44 12 44 Sabina moja 44 12 44 Sabina moja 44 12 44 mirongo na rimwe mirongo na zine cumi na kabiri mirongo na kane mirongo indwi na rimwe ine na kane cumi na kabiri ine na kane 71441244 bache bakura kuri iyo numero cyane bandike message nini ya WhatsApp upase la commande hanyuma abantu bazoze baberewe anje Delice yamaze kugura guyiwe ni 30 gusa uguze kamwe mugabo ni 50000 uguze bubiri canke burenga ego Nova unkundire ndagushimira ariko tubanze tubibutse gatoyi cyane itariki amasaha muri soko muzotangura amasaha nyene mugaheza ayo masaha nyene cyane n'ibyaye by'abarundi Le journalisme est un métier ponctuel nta gucerwa twebwe tuzoba turi nk'aba journaliste naho kino gikogwa EAC live show munini w'aba journaliste indwi umva dushira inguvu hamwe mbe twararondeye n'abandi binyuma batari muri EAC live show bari mu yandi ma media bashimye kudushigikira kuko turafise ingingo tugenga yitwa principe de la confraternité yo gushigikirana mu byiza mu bibindi dushigikirana yo wagize ikibazo turashigikirana ego namaze kudushigikira rero sigura ko kugi wanje kugihiyano cha saa yini misi yose muri Radio Nderagakura EAC live show kidacerego niryo sango y'igiteramo sabukuru ntegizo
gucererwa isaha 4 bizoba bitanguye niyo mpamvu na programme twayisohoye mbere kiracana ashaka kubuhinga gurukana bumenyi twarayisohoye saa 4 ibintu vya expo ibintu vya bijanye na nyamachoma ibintu bijanye na piscine bizoba biri fonctionnel ama panel azotangura 13h n'ibindi ivyo kurya abantu bose bafate rendez-vous ko tuza gufungura kuri World Beach hama ibintu bitori nziza umwanya nuwo mwanya ni saa 4 z'igitondo gushika saa 4 z'ijoro hamba vuyivyo rero ni tekno 23 z'ukwezi kwa 12 le 23 décembre alhamdulillah igitoro kizoba cyabonetse kandi cyatangiye kuboneka kizoba cyabonetse amabus azoba arya nawe hama twidagadure nitwiyiba umunezero kuko wiyimye ngazohanwa n'uwiyahuye ari gusozera neza turi muri full party ibintu bimeze neza cyane si bintu akavuze mu kurikura nova ndagushimiye nije ndabakengurukiye abantu muri Akamo TV nizere ko abagira subscribe baguma ari benshi cyane babandanye bafyonda kuri kaje gakengeri kugira ngo nibindi bizoza mu nyuma nizera ko tuzoronka indi platform yo kushima rero ti bya bintu byagenze gute ndakunda yuko dukoze ikintu nk'abanyesha makuru mege byagenze gute aho twarutse cyane no badutumira no byagenze gute murazo je ndahari mutabibonye azoba ariwe iyo vibe yari Nova irambona na Himbazange Delicia muhundire ndabashimiye cyane sabonira kenewe byose kuri utarayigira jeune commentaire partage kugira ngo bino bintu bibandanye bimeze neza cyane biryoha ku bwinshi cyane mutibagira ko babatumiye kandi ku bwinshi cyane fo yuko twitabira kuri buno butumire bwuno mwene data Bishop Nova irambona yego cyane ndasabye ikigonge nibagiye gushira telefone muri silencieux akasoneye mu mugabo ntiya ntaco ni gahogo kanje keza nakunze niyo bumvira iki tuje duhura kuri World Beach ndayibaririmba urakoze cyane ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwakomora dukurikirana kuva ku ntango gushika ku musozo imana yo mwijiri bandanye bahezagira amen.